TV ndabaramutse cyane ndabaha ikaze mu kiganiro c'amagara meza musanzwe muzi ko mushikirizwa na jewe kamariza yvonne. Uyu munsi twaziza kuvuga ku ndwara novuga idasanzwe, ndanayibutsa neza yuko mu kwezi kw'icumi twako turavuga ku ndwara ya kanseri y'ibere ku bakenyezi. Ukwezi kw'icumi na rimwe nako tuzovuga duhagaze ku bagabo, aho tuza kuvuga indwara ya kanseri ya prostate. Nibaza ko ngaho uza kugerageza gutahura vyinshi twifashijwemo n'umuganga asanzwe ari n'umuhinga mu bijanye n'ibihimba canke ingene umugabo asanzwe akora muri vyinshi, akaba ari docteur canke muganga Galina. Akaza ndabaha ikaze ndanabaramutsa cane. Akoze namahoro murakoze cyane kumikaze. Ego nkuko nemeje kuvuga ko umusiza kuganira rero ku ndwara ya kanseri ya prostate, aho benshi bavuga ati ndetse banayirengagiza kuko si benshi ntituyumva kenshi, ariko umuntu akiyumvira ati mbega kanseri ya prostate niki. N'imbere yuko tuninjira ndetse kuri kanseri, tuvuga kanseri prostate umuntu yotahura iki? Prostate umuntu yotahura ko ari igihimba, ni igihimba kiba mu bagabo gusa. Ico gihimba kikaba kiri munsi y'uruhago, ari byo twita vesi mu Gifaransa. Ico gihimba kikaza kikazunguruka karingoti gatwara umukoyo, bikaca vyumvikana rero ko iyo gifise ikibazo umuntu agira ikibazo cyo kimwe mu bimenyetso vyigaragaza ni uko umuntu agira ikibazo cyo kwituma umwanda muto. Kuko urumva uruhago niko rubika umukoyo, hama iyo umwanda muto ubaye mwinshi ugaheza ugasohoka uciye muri ako karingoti kitwa uretre. Rero iyo prostate nayo ikaba iza ihizunguruka ku karingoti. Iyo habaye ikibazo rero vyafekta la vessie et l'urètre. Ego rero mu gihe tuvuze ati kanseri ya prostate ni kanseri y'ico gihimba, umuntu cyitahura gute? Ego umva kanseri ya prostate ni kanseri iba ifata ico gihimba ca prostate nyene. Hama kandi kanseri ya prostate muri rusangi ni kanseri ikunda kwibonekeza cane ku bantu b'abagabo. Ivyigwa vyakozwe n'abanyamerika bitwereka yuko umugabo umwe kuri batandatu bagira ico kibazo ca kanseri ya prostate. Ariko nubwo bikunda kwibonekeza ku bagabo, si uko ari indwara yica nk'izindi kanseri. Ni kimwe mu makanseri twita des cancers non agressifs. Nko ku bantu 30 baba bagwaye kanseri ya prostate, usanga ari nk'umuntu umwe wenyene apfuye yishwe n'iyo kanseri ya prostate. Navuga nico ciza canke niyo mahigwe make basi. Mbega twavuze bande ikarira n'abagabo hanini. Kanseri ico dusanzwe tuzi canke dukunze kubona aba ari nk'ikivyimba caje kwico igihande canke kwico gice canke kwico gihimba. Mbega bari nkuko nyene? Ego nuko nyene no kuri prostate nuko biba vyagenze. Udu cellule two kuri prostate turatangura tugahinduka tukaba ko tutari dukwiye kumera, tukahava rero twidevelopa muri ico kintu c'ikivyimba twita tumeur. Et il faut confirmer ça, bakonfirmye bamenya yuko uwo muntu afise kanseri ya prostate. Muko kwezi kw'icumi twari twagiye turabivuga kenshi muri kino kiganiro nyene, aho twako turarabira hamwe kuri kanseri y'ibere. Twarabonye ingene basanzwe bayipima. Mbega kubijanye na kanseri ya prostate nayo mu buryo bwo kwipima bigenda gute? Ego kanseri ya prostate kugira umuntu ayipime, kenshi tuyipima ku bantu bafise ibimenyetso byo dutuma twibaza ko bafise kanseri ya prostate. Kenshi abantu ibimenyetso bakunda kugira ni nabivuze ko gatoyi, ni ibimenyetso byo kwituma umwanda muto, ibibazo byo kwituma umwanda muto. Ugasanga n'umuntu akenera gushiramo inguvu kugira umwanda muto wiwe usohoke, canke ugasanga n'umuntu byanse ko yituma umwanda muto. Hari abaza bari muri eta twita rétention urinaire, byanse ko bituma umwanda muto. Hama kandi iyo umuntu afise iyo ndwara yamaze gushika kure atayivuje, aragira ibindi bibazo byo mu ruti rw'umugongo, mu magufa yo mu bwicariro, akumva babara mu bihimba byo mu maguru. Rero abantu b'abagabo bafise ibimenyetso nk'ivyo, turabatuma ibipimo. D'abord umuntu abanza kubasuzuma, agasuzuma prostate. Umuganga arafise ingene abikora, agasuzuma prostate. Yumvise rero hari imwe agahaze, akamutuma n'imisimburo ya prostate ikorerwa muri laboratoire. Hanyuma umuntu arafise imisimburo umuntu yotahuriye. Imisimburo twotahura ko ari
amasécrétion, ce sont sinzi ngene nobisigura mu kirundi ni substance ikorwa na prostate iyo rero dushobora kuyimenya dupimye mu maraso iyo pesa ico gipimo citwa pesa nico umuntu apima rero hari ibiharuro umuntu araba bivanye ku myaka umuntu akamenya ati uyu muntu ibiharuro byo biri hejuru cane none turakekeranya ko hoba harimwo cancer ya prostate. Ego mbega tukiri ngaho nyene ku bimenyetso mwavuze ko neza kenshi bikunda kwibonekeza mu gihe nk'umugabo ashatse gukora umwanda muto mbega umuntu aje kubitura kenshi abari mu myaka kuko turakunze kubona ko ingwara nyinshi ari dusanga ari iz'abakuze ari iz'ugwaruka ari izo cancer ya prostate n'abari abantu. Ego cancer ya prostate nayo ni y'abantu bakuze kenshi ni ingwara y'abantu bafise imyaka 65 kurenza. Ikibisigura nuko urumva prostate ni kimwe mu bihimba bibandanya bikura naho umuntu aba yarakuze yarashikanye disons taille normale umuntu arakura akamenya ati jewe mpima 1m60 sinzorenga ngaho amaboko arakura ukamenya uti ntazorenga ngaho ariko prostate yo kubera iguma ironka imisimburo ikorwa n'amagara les testicules iragera ahantu nayo ikaguma ikura hanyuma rero umuntu amaze gukura iyo prostate yiwe nawe iravyimba avec le temps ikavyimba umuntu agatangura rero kugira ibibazo vya prostate aho urumva n'umuntu afise imyaka ya 65 kurenza kenshi usanga ari abantu bafise iyo myaka. Kimwe mu bindi bimenyetso bikunze kuboneka ni kwituma umukoyo urimo amaraso ego canke kubona amaraso yihejeje kurangura amabanga mpuzabitsina n'ivyo navyo biri mu bintu bidutuma twiyumvira yuko umuntu yoba yagize ico kibazo ca cancer ya prostate. Ego cyane murakoze ndetse hari ingwara na cancer dushobora kuyishiramwo mu ngwara za gwica ruhoze ugasanga imenyetso ntivyoroshe kuboneka bivanye naho ingwara yagiye iratangura canke yatanguriye mu muntu mbega na cancer ya prostate nayo imenyetso birateba kwibonekeza umuntu asanzwe ayifise canke biribonekeza buno nyene mu gihe itanguye. Ego cancer ya prostate nayo nyene hari gihe atabimenyetso iyerekana. Hariho icigwa cakozwe kera bari baragize ibintu byo kugira dépistage de masse abantu b'abagabo bose bafite imyaka 50 bakabagirira iyo examen ya prostate kugira barabe ko bo bafite cancer ya prostate. Muri ico cigwa rero babonye baronse abantu benshi bafise cancer de la prostate sans symptômes donc abo twita des patients asymptomatiques atabimenyetso na bimwe bafise abo bantu rero urumva muri ico cigwa bace bavuga bati buriya cancer ya prostate ntidukeneye kuguma tuyipima systematiquement reka ari umuntu azanye ama symptômes azanye ibimenyetso abari bo dupima urumva kuko bavuga bati urabona nk'uyu twasanze ayifise ariko nta kimenyetso na kimwe afise muga rero mu nyuma muri uyu mwaka nyene hariho icigwa giheruka gusohoka cakozwe entre 2012 et 2017 urumva ko bafashe imyaka 5 bararaba abagwayi bariko bararonka ubu ba cancer ya prostate baca basanga bariko baronka abagwayi bafise ingwara yegereye imbere bivuga yuko ubu abantu baronka bari abantu baze bafise ibimenyetso bimaze kugera kure baca batangura rero kwiyumvira bati mbega ivya dépistage burya byari bikwiye ko tubihagarika canke umva n'uwo abagira ama étude bacari ko bariyumvira bati mbega dusubiremo ivya dépistage de masse canke tureke ariko urumva deja ya un effet avec l'arrêt nuko kuntu bahagaritse ivya dépistage de masse. Ego nibaze ko mukanya ngasiyo tuza kugarukako mu bijanye n'ico umuntu yokora mu ntumbero yo kuyirinda mbega turakunze kubana ndetse n'ingwara usanga ari zo mu miryango zifise urukurikirane ugasanga umwe mu muryango basokuru abavyeyi baragwaye ingwara cancer ya prostate nayo yoba hari aho bihuriranye twoyita ingwara mu miryango. Ego cane cancer ya prostate irafise iyo facteur de risque iyo umuntu afise abo mu muryango cane bamwegereye nk'umuvyeyi wiwe yagize ico kibazo ca prostate iyo cancer ya prostate nawe afise un risque élevé
sinzi ko novyita amahirwe mabi menshi yo kuzogira ico kibazo uravye abo murunganwe rwiwe wewe rero urumva abakeneye kuba mu bantu bashikanye imyaka runaka batangura kuza barisuzumisha bakaraba bati mbega noba namaze kuyigira kuko iyo umenye kanseri ya prostate hakiri kare uravurwa kandi ugakira. Ego ndetse turakunze kuvuga indwara mugabo mu Burundi ugasanga vy'ukuri hariho abantu benshi bavuga ati ivyo ntibindaba, ni indwara z'abantu bakuze canke naho ni indwara z'abantu bameze gutya na gutya. Aho hambere niho twakunda kubona neza ko indwara ya hypertension twava ngo ni indwara y'abantu bifashe bakunda kurya ibintu birimo ivyunyunyu vyinshi, ariko twarabonye vy'ukuri ko umuntu wese ahari yama ari expose ku ndwara yicankiriye. Mbega nka cancer ya prostate mu Burundi twovuga ko iri ku bice bingana gute canke mbega yo bihari aho vy'ukuri umuntu wese ahasanzwe ahereye uvuga ati vy'ukuri naje birandaba ndi ngaha? Ego cyane cancer ya prostate irahari cyane ngaha i Burundi, ariko nta cigwa kivuga ku bya cancer ya prostate yo nyiri ubwayo kirakogwa. Hariho icigwa casohotse muri uyu mwaka caraba ukungene vyifashe hano i Burundi ku ma cancer y'ubwoko bwose. Muri ico cigwa baciye bafata bashiraho imice bararaba ama cancer hakunda kuboneka cyane ku bagabo n'ama cancer hakunda kuboneka cyane ku bagore. Ico cigwa cisunze ama cancer yamonetse cyane muri 2012 no muri 2018. Muri ico cigwa rero babonye ko cancer de la prostate niyo cancer ya mbere yaza mu bagabo en 2012 et en 2018. Naho nyene cancer ya prostate niyo yaza iri imbere, kandi muri ico cigwa ca 2018 ibiharuro byari hejuru gusumba. Donc vyagiye biriyongera bisigura ko cancer ya prostate iriho cane ngahi Burundi. Yego bisigura ko mu kanzo turaza kugerageza turabire hamwe ico umuntu yokora. Cancer ya prostate canke izindi ndwara zose urasanga hari indwara iri nyuma yazo canke yihetse ico no kwita maladie opportuniste. Mbega kuri cancer ya prostate nayo hoba hari nk'izindi ndwara usanga novuga ziyurije kuri iyo cancer canke umuntu ayigwaye ari uko nyene? Oya, cancer ya prostate nta ndwara z'ivurizo ifise, kuko hariho benshi usanga atakindi kibazo bafise baza bakubwira ikibazo kijanye n'ivyo byo kwita umwanda muto wa mupima ugasanga afise iyo ndwara ya prostate, ata kibazo kindi afise, ata diabete, ata VIH, ata iyindi ndwara nimwe afise, ugasanga niyo yonyene afise. Ego indwara turabona ngene itangura, turabona ngene ikura, ndetse no guhera kuri malaria usanga twe benshi batahura, urasanga umuntu yatangwe meze gucyanye ubushuhe bukaduga cyane. Mbega nko kuri voliso canke ugukura kwa cancer ya prostate aho umuntu ashobora kuvuga ati vy'ukuri natevye kwivuza canke naho ndabona ko no shiramo inguvu mu bijanye no kwivuza canke no kwifata, ikura gute nayo bivanye ryari tanguye kugeza aho umuntu ashobora kuvuga ati umuntu araremvye? Cancer ya prostate ingene ikura ni ivyo bimenyetso nyene vyo kuja ku mwanda muto. Ahanini ivyo bitangura ugasanga umuntu aja ku mwanda muto kenshi niyagiye ntarangiza umukoyo uri mu ruhago, akumva yuko yitumye umwanda muto ariko ntiyawurangije, ntiyawuhejeje wose, hari usigayemwo. Hanyuma rero kenshi na kenshi abantu nk'abo ingene bigenda barashika ku rugero byanka burundu, ugasanga uno munsi aragiye ku mwanda muto ariko biranse nta na kimwe gishoboye gusohoka. Hariho n'abandi rero bitangura gutembera bikipropaja mu magufa, kuko kenshi cancer ya prostate iraja mu magufa yo mu ruti rw'umugongo, mu magufa yo mu bwicariro, ugasanga rero umuntu afise ububabare bwinshi burenze mu magufa, agatangura yumva ubwo bubabare, bukeye akumva acumbagira, hirya y'ejo rero ugasanga n'umuntu no gutambuka bitagikunda. Donc evolution niyo. Kenshi rero abagwayi baza kuja kwivuza byamaze gushika kure, kubivuye ku kutamenya. Kutamenya canke kutamenya canke
kutamenya umuganga bajako ugasanga Yagumye azunguruka hirya no hino hari umurwayi agushikira kugira ati je nagumye nivuza ariko sinamenya aho nivuriza ego turamaze kubona ko ingwara nyinshi nka cancer ifatiye ku bihimba bimwe bimwe harabaho nk'igihe cyo kubaga ico gihimba nkuko twayibonye aho bashobora kubaga ibere mu gihe by'ukuri cancer yakuze muri ryo mbega prostate nayo irashobora kubagwa ego cyane prostate nayo iyo ari cancer ya prostate nayo irashobora kubagwa ariko kugira umuntu amenye yuko ari cancer igezwe ku rugero rwo kubagwa hari ibindi bipimo umuntu arinda gukora umurwayi wa cancer uramukorera ibipimo bitwereka aho kanseri yiwe yo bigeze ukapima ukabona ko itaratandukira ibindi bihimba hama ukamukorera ico twita stadification du cancer bakamenya stade agezeko rero en fonction ya stade umuntu aba ariko traitement nayo ibitandukanye bivanye aho urugezo umurwayi abageze hari kuri cancer ya prostate tuvuga tuti hariho cancer iri localisée ni ukuvuga ko ari cancer ikiri muri prostate yo nyene ubwayo ata bindi bihimba by'iruhande iratandukira hariho na cancer iri localement avancé ni ukuvuga yuko ari cancer ya prostate yatandukiriye ibihimba bimwe bimwe vyegereye prostate nk'uruhago nka karingoti gatwara umukoyo hama rero hariho na cancer ya prostate iri metastatique ni ukuvuga ko yashitse mu bihimba biri kure ya prostate kenshi ni mu gitigu mu mahaha aho kubaga ntiba bikitorosha kubaga rero ntibiba bigikunze abo tubaga n'abafise iyo cancer iri localisée kiri confiné muri iyo organe nyene muri prostate ego abandi nabo nk'abafise cancer ya prostate iri localement avancé bashobora kuronka traitement ya radiothérapie aho bakoresha imishwarara bakarungika imishwarara muri ico gihimba kugira ngo bice utwo du cellules turimo cancer abafise nabo un cancer métastatique bavugwa bakoresheje imiti twita hormonothérapie ugasanga imiti umuntu akeneye kwiteza mu gihe runaka ego mbega mu gihe habaye novuga iyo ngingo mwafashe iyo ngingo mwakoze ivyo ayo novuga ama examen yose umuntu mukabona ko akwiye kubagwa nk'ingaruka canke mbega umuntu ntatakaza by'ukuri vyinshi arasubira kubandanya burya buzima neza ingaruka zayo ni nkizaye ingaruka zo kubagwa ni usanga kenshi ari ico kimwe ku ngwara zose hariyo ama complication kenshi usanga asangiwe n'ama intervention no kubagwa ariko kose ari ama complication ya anesthésie ari ku bice bikeyi ama complication ya infection ugasanga umuntu bamubaze aragize ama infection nayo nyene ari ku bice bikeyi ugasanga hari complication yo gutakaza amaraso menshi hémorragie ariko arabagwa ariko rero hari ama complication ari spécifique canke novuga ati yihariye kuri traitement ya cancer de la prostate igihe bakora ico twita prostatectomie radicale kuko niko iyo operation yitwa ayo ma complication rero amwe ni nko kujojota umukoyo bikanka kusubira kukontrola comme il faut ugasanga umuntu agize ikibazo cyo kudashobora kurangura amabanga mpuzabitsina kandi kuko hariho udutsi dukontrola sinzi no bivuga dukontrola iyo fonctionnement erectile twagize ikibazo mu gihe bariko baramubaga ugasanga aho bakoreye anastamose aho bahujije igihande c'uruhago n'akajya karingoti gatwara umukoyo harabaye stenose ugasanga umurwayi ntibigikunda ko yituma umwanda muto yego hari umva ama complication spécifique ariko nayo arafise ingene umuntu yavura ego tuaciye rero kw'ivyo vyose novuga tusa n'abarangiza cancer ya prostate yoba ikira mu buryo novuga rusangi mbega ho nimba ikira canke naho umuntu nikiyokora utaragwara umaze kugwara ingenda bakwiye kugira ego cancer ya prostate ni ingwara ishobora gukira iyivuwe hakiri kare hariho abantu usanga barabavuye kiri hasi kiri ku rugezo rwo hasi ugasanga arakuze araramvye
cancer yishwe n'ikindi kintu kitari na cancer ya prostate kuba tarandukirwa umuntu yokora kugira amenye uko ameze no kwisuzumisha birakenewe kwisuzumisha hakiri kare kugira umuntu yirinde nimba ryari cyangwa kangahe ku mwaka ego nko abo dusuzuma kenshi ni abantu bafise imyaka hagati ya 50 na 69 igituma tuvuga uko nuko umuntu yafise yaronse iyo ngwara ya prostate ifashwe muri ico gihe dushobora gusanga ikiri hasi cyane ariko aje kwivuza ari mu myaka ya 70 80 na usanga ari ingwara imaze gushika kure n'ubusaza wabaze n'ubusaza atakintu kinini umuntu abagishobora kumukorera peut-être ari kumugirira ibintu bibayabaye ariko iyo umuntu aje ari muri iyo myaka 55 69 kacu usanga afise cancer kiri hasi aba ari umuntu agikomeye ushobora kugirira intervention kakira akabandanya ubuzima bwiwe nk'inyifatiro y'uwamaze kugwara iyi nyifato ibereye abamaze kugwara barafise abaganga bakurikirana umuganga aramenya yuko akurikiranwa n'umuganga akaguma abonana na muganga hari ukungene tuza turakora ibipimo kenshi ni buri mwaka dukora ibipimo turaba yuko iyo misimburo idasubira kuduga cyane canke atakindi kibazo asubira kugira yego hariho n'uburyo bwo kuvugwa ama symptômes yanda bafise ari ubwo babare bwo mu magufa ari ico kibazo cyo kwituma umwanda mutoyi hariho ama traitement imiti umuntu ashobora kuzaramuha kugira ngo abeho neza tababara ego twabonye ko kenshi nk'abagwayi canke bamwe baza baragira ivyo bimenyetso bajuragirika batamenya umuganga bakwiye kugenda ko ndetse bikanatuma umugwayi barateba yazungurutse ku bagwayi benshi nk'umuntu rero canke umuganga canke umuhinga umugwayi bakwiye kugenda ko vyoroshe canke direct amatamaje kuzunguruka kwa bose kuko bitevya ndetse bikanabandanya umuntu aremba abavura ingwara ya prostate n'abayihologe n'abayihologe numva kugira ngo umuntu narinda arateba yoraba uwo muganga nyene ego yanonosoye ivyo vya urology ego ndetse tusa n'abarangiza ni nkaya akamo ko gutera ndetse ku barundi turasanzwe tuzi neza by'ukuri ko kwivuza cyangwa gukoresha ibipimo atamusonga twumva atakintu na kimwe twiyumva ivyo onye by'ukuri si umugenzo wacu turamaze kuyibona ndetse namwe bwe nibaza ko mukunze kwibona kuko musanzwe muba mwakira abagwayo basanzwe basa n'abaremvye gatoya ni nkaye kagohe rero mugirira abarundi kwisuzumisha hakiri kare hama uzi ko ufise abo mu muryango bagize ico kibazo ca cancer ya prostate kuja urabonana n'umuganga régulièrement birafasha kuko urumva byofasha ko umuntu amenya ko ufise ico kibazo ca cancer ya prostate hanyuma umuntu akagutegurira uburyo bukwiye bwo kuvurwa ego ndabashimire cyane muganga by'ukuri mwakoze kuza mukaduha umuco kwibimbona by'ukuri numva mengo twese twohagurukira rimwe abari ko badukurikirana kuri no mwanya cyangwa kuno munsi bakamenya ko kuno kwezi kwahariwe ndetse tunasubiye n'inyuma kubera kimwafashe kuno kwezi ndanabitsenze kumwakwise Novembre bleu ni muntu mbere yahe nako mwabonye ku biharuro uri vyishi cyangwa mwavuze uti kwisi yose mu bisanzwe baragira igihe cyo gucélébrer ingwara runaka du moins c'est pas une façon de célébrer mais c'est plutôt ahanini ni uburyo bwo kumenyekanisha bwo kugira abantu bamenye guhimiriza ego kugira abantu bamenye iyo ngwara yariyo kungene ivugwa n'umuganga boraba uwariwe rero sije nayise Novembre bleu niko bisanzwe biri nibaza ko bisunze kwezi kw'icumi abari Octobre rose baraba ivy'amagara ajanye n'ibere ku bagore
rero ukwezi kwa 11 bakwise Novembre byo kwera barabivya amagara ajanye n'ivy'abantu b'igitsina gabo cane cane rero bakaca bisunga iyi ngwara ya prostate kuko ari yo ingwara ya canceri ya prostate kuko ari yo iboneka cane gose. Ego ndabashimire cane ndetse nuvume ngo ni urugamba gwatwese gwatwebwe gwamwe muko muradukurikirana kuko vy'ukuri gihe cose habaye novuga ihimiriza canke uruganda go kuvuga ati kino kintu ifa ko tugihagurukira biba biraba umwe wese. Ndabashimire cyane kandi ndanabifuriza kubandanya vy'ukuri mubaho kubw'abagwayi kuko mumvise ko benshi bajuragirika ariko mu gihe bashoboye kuronka ayo mahirwe yo gushikira abahinga naho nibaza ko bamererwa neza. Murakoze cyane. Murakoze. Ego namwe ndabashimiye cyane bakunzi ba BTV mwari ko murakurikirana kiganiro cacu c'amagara meza aho twari ko turayaga ku ngwara ya cancer ya prostate. Mwumvise ibimenyetso, mwumvise abikunze gufata, mwumvise ico umuntu yokora umuntu mbere yo kugira ashobore kubandanya amererwa neza kuko mwarumvise neza ko kumererwa neza sukuba gusa umuntu atangwara no mu gihe umuntu aba yifise ashobora kumererwa neza mu gihe ashobora guma abandanya kwirikirana impanuro ndetse akanahindura ingendo bivanye n'iyo ngwara afise. Kumva rero impanuro za muganga bivanye nuko ugwaye canke umerewe navyo biratuma umugwayi ashobora kubandanya neza ubuzima bwiwe, ivyo bigatuma umuntu ashobora no kurambana n'ingwara abafise runaka. Ndabashimiye cyane ndabifuriza kugira umunsi mwiza ndetse ndanabifuriza kubandanya mugira amagara meza aho musanzwe muri iwanyu. Tuzosubira ku munsi ndanabahamagara ndetse kubandanya mukurikirana ibiganiro cacu mushobora gusanga no kuri YouTube aho mushobora gutanga ndetse n'amakommentaire canke mugatanga intererano zanyu ku ngwara mwa mwifuza ko twokorera ko mu ntumbero yo kugira ngo twese tubandanye turonderera amagara meza hamwe ko twabonye neza ko kugira amagara meza ari umushinge w'iterambere. Ndifuje kumererwa neza iwanyu. Tuzosubira ubutaha.